Inama nshingamateka irongowe n'umukuru wayo Gerard Daniel Ndabirabe yarakoranye kuri uwa kane igenekerezo ya 27 Ndamukiza mu Kigobe, aho yitse integuro y'ibwirizwa rigena amasezerano y'ishiramwe yo gutumatumanako mu ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika. Umushikiranganje wo gutumatumanako amakuru Leocadia Ndacayisaba akaba yari mutumire kugira asigurire abashingamateka iryo bwirizwa. Umushikiranganje Ndacayisaba yamenyesheje ko Burundi bumaze kugiranira amasezerano n'iryo shirahamwe ko buzoharonkera kunguko. Yamenyesheje kandi ko hari uturusho ku gihugu no mu bene gihugu. Kuronka intumbero y'ingene dushobora gusangira aya mafrequence par exemple. Aya maradiyo yose ubona yuko aya maradiyo yose ubona atanga inkuru. Ibi bikoresho ubona bikorera korana bunyene kugira ngo inkuru ishikira bene gihugu. Ni kubera haba hari amanoma standard dukura nuko kuja hamwe n'abandi. Ntidushobora twebwe nk'ubundi twenyene kuvuga ngo cyo tugomba dukora ibintu twisangije ntibikunda. None mwumva iyo nyungu ntimwumva ko hari inyungu dukura no kuja mu bandi kugira ngo dukurikize amategeko international, amategeko regional, kugira ngo dushobore gutanga yabo kumenyeka à travers la radio, à travers amateleviziyo cyangwa gukoresha ubuhinga bwa none dukoresheje ibiba byatorokanijwe, ibiba byinzwe n'abahinga au niveau regional cyangwa international. Murumva ko tutagiye hamwe n'abandi ngo tubenefisi ibyo n'ubumenyi sindabusize inyuma, izo formation ndasize inyuma zirakenewe kugira ngo dushobore kuza kwapurika ibyo bintu ngaho mu gihugu iwacu, kugira ngo nk'uko gutumatumanako nako bishikire wa mwenegihugu arafise notwa yo kumenya ibiriko birakorwa mu gihugu, yo kumenya inkuru ziko zirakorwa mu gihugu, inkuru ziko ziraca ku mateleviziyo cyangwa mu maradiyo cyangwa kuvuga ngo ngurukana bumenyi. Umwenegihugu arafise uburenganzira bwo kumenya ikintu mwebwe mubaserukira muriko murakora ngaha kizomuteza imbere. Arafise uburenganzira bwo kumenya biciye muri ibi byuma mbega nyine cyubahiro umukuru w'igihugu na leta bongoye eka n'izindi nzego zose ziriko zikora iki. Arafise uburenganzira bwo kuja ku buhinga bwa none akaraba hirya no hino ingene ibintu biriko biragenda, ingene nawe ibintu biriko biragenda kugira nawe mwungure ubwenge. Iryo bwirizwa bamaze kurica ijya nino ryaciye ryemezwa 100% n'abashingamateka bari bitavye. Mwamenye ko iyo nama nshingamateka yamanje kwemeza urutonde rw'amazina 35 y'abazoja muri sentare ijejwe amatungo. Iradiyo televiziyo RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.